wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Ndashaka gusoma inkuru ngaha muri Actes des Apôtres chapitre 7. Ibyakozwe n'intumwa igice c'indwi. Ibyakozwe n'intumwa mu gice caho c'indwi. Guhera ku murongo wa 54. Ibyakozwe n'intumwa indwi guhera muri 54. Bavyumvise baribwa mu mutima. Bamuhekenyera imisaya. Ariko Stefano yuzuye mpwemu yera, ahanga amaso mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, ehe, mbonye ijuru rikingurutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barayogora n'amajwi arenga, baziba amatwi, bamugwira kwica rimwe, bamuhindira inyuma y'igisagara, bamwicisha amabuye. Kandi abamwagirije bari bafashije hasi imitamana yabo imbere y'ibirenge by'umusore yitwa Sawuli. Maze bariko baratera Stefano amabuye, arambaza aravuga ati, Mwami Yesu, akira ubugingo bwanje. Araheza arapfukama, arasemerera n'ijwi rirenga ati, Mwami, ntubaharure kwika icaha. Amaze kuvuga cyo aracikana. Kandi Sawuli nawe yarabimenye, yarabishimye ko yicwa. Haleluya. Amen. Iyi chapitre iri mu mashapitre muri Actes des Apôtres afise imirongo myinshi. Iyi chapitre y'indwi ifise imirongo 60, sivyo? Ariko usomye no mu gice ca gatandatu iyindi mirongo 8 ivuga kuri Stefano nyene. Nukuvuga ngo Stefano Bibiliya muri iyi mirongo ikurikirana imuvuga ko amaverse ashika kuri 69 ivuga ku nkuru ziwe gusa. Uyu Bibiliya ivuga ngo yarakoreshwa ibitangaza n'Imana. Reka nababwire abantu b'Imana ikintu natahuye. Iyo userva inyungu z'Imana, Imana iragukoresha. Mwanyumvishije? Mwanyumvise mu Kirundi? Iyo ukorera inyungu z'Imana, Imana iragukoresha ibitangaza. Haleluya. Amen. Iyo ndiko ndashinga intahe nkavuga ubwizigwa bw'Imana, abanyumviriza ndabachallenginga, abanyumviriza baribaza ibibazo ati, none ivyo bintu avuze nivyo? Mbega ibintu nanje Imana yobinkorera? Iyo abantu bariko barashinga intahe twarabohowe inyota y'itabi canke inyota y'urumogi. Nari umuntu ari addicted kuri drogue, Imana yarambohoye. Iyo ubishingira intahe n'urumogi akumviriza, iyo uvuze utujene nari umuntu haraguza, ariko Imana yarambohoye kuraguza. Kandi nari umuntu yamafise ibintu binzigama, ariko maze imyaka 3 atana kimwe kinzigama nzigamwe. Wa undakora ivyo bikogwa mu mutima wiwe aribaza ikibazo ati, none ibi bintu avuze birashoboka? Erega abantu b'Imana, abantu bose bakeneye Imana. Ndakubwiye n'ukugwanya n'ugupinga, abantu bose bakeneye Imana. N'utakwemera nta muntu numwe adakeneye kubona ukuboko kw'Imana. Abantu bose bakeneye Imana.
mura numva abantu batubwira ngo ngo shango naka ngo yokizwa ngo ya nimura muvuga gutyo. Ariko ngenda nabwiye ngo rimwe na rimwe abantu bibaza ko batokizwa nibo baba bakizwa beza. Ntukarabira umuntu numwe muri reaction ziwe kugira ngo umenye ukwiye kubwira n'udakwiye kubwira. Na wa wundi uvuga agacacika ruje, ndakubwiye ngo nimba ari nta mushingiye iramusigaramwo akavyiyumvira ko muhemu yera akayikorerako. Iyo dushinze intahe dushiraho urubuga, dushiraho platform kugira ngo muhemu yera akorere mu mutima w'ujya muntu afatiye kuco yumvise. Rero iyo tudashinze intahe abantu bibaza yuko twege turabaporoti twapartena kuri systeme y'ubuporoti. Ariko iyo dushinze intahe abantu bamenya ko tutarabaporo, ariko abantu bakamenya yuko turi abantu bafitaniye ubucuti n'imigenderanire n'Imana. Nous avons un Dieu vivant et nous marchons dans une relation vivante. Birabaho, biriho, nibizima, birafatika, biri réel, biraryoshe, biri umunezero, biradutuma twiyubura mu nkomezisha, biradutuma twongerwa mu inkomezi. Ijambo ryo rirakomeza amagufa yacu, biratwongera ubushizi bw'amanga, biratwongera umunezero wo kubaho, biratwongera impamvu yo kubaho. Iyo dushinga intahe bituma abantu bamenya yuko hari ikintu kiriko kirakoreka. Bwana sifiwe sana. Ikibazo canje rero, hari ikiriko kirakoreka réellement mu buzima bwawe? Kuko nimba hari kiriko kirakoreka ntushobora guhora, kuko kiraryoshe. Sivyo abantu b'Imana? Ndashaka ko duhura ndakibarira, isiko abantu b'Imana kiri passion, kiraryoshe, ndashaka kugishingira intahe. Barizo umuntu muri kumuti kiriho, muhindukira mumbarize muze kirahari, kirahari, kiriho, abo ngaha barahoze, kiriho barize, kirahari. Utise kwa de mumbarize, utise kwa nigiki, kirahari, kirahari. Hari ijambo yarayakubari, hari ijambo yaguhaye ejo, hari ico Imana iriko irakubwira, hari ico yaguhishuriye, hari ico yakoze. Uravyumva? Reka ndababwire abantu b'Imana, iyo ushingira intahe abantu ukabona ubuzima bwabo butanguye guhindurwa n'intahe yawe, ico gihe birakurecruta davantage gushinga intahe, kuko wabonye ico intahe ya mbere yakoze ushaka kuvuga iya kabiri, ushaka kuvuga iya gatatu, kuko intahe uri kurashinga iriko iravyara ivyama. Bantu b'Imana, twese mu buzima tuba encouragé na resultat, ariko resultat nishobora kuza hatabayeho igikorwa. Igikorwa naho nigishobora kuza hatabayeho ikiko kirakoreka d'abord muri wewe. Rero ubwo rugurikirane ibikoreka intahe yanje, umwimbu mbona abariko barahindukirira Imana. Bona sifiwe sana. Abariko barizigira Imana. Reka ndakubwire n'umuntu agwanya ivyawe, niyumva ko Imana yawe ikiza, uzobona umunsi umaje kuya ngo nsengera ndagwaye, ucuvuga uti Imana urampaye akaryo ukorere muri iyi ngwara nyene kugira ngo aguhindukirira kwizera. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe amakriza mwamwe afavoriza témoignage yacu, wa muntu mugatangura nawe akwakira kuko agutuye umutwaro. Reka ndangize mvuga gutya. Paulo yitwa Sauli, yari umupagani, apana yari umupagani, yari umuyuda ruhebwa, agwanya abantu b'Imana. Uravyumva? Sauli yari umuntu adasuporta abakurikira Yesu. Atangura kubica, ahubwo atangura gusaba n'amautorization yo kugenda kubicira mu bindi bisagara. Sivyo? Bakamwandikira makete ati genda ubice hariya. Agafata urugendo, agafata taxi velo, cyangwa agafata taxi moto, agiye mu mutima we avuga ati ndabamara. Avuga ati ndababoha ndabamara. Sivyo? Sasa abantu b'Imana, burya hariho aba agent b'ikibi kuko batarahura na wewe. Shengero ry'Imana ngandabwira ikintu mugomba gutahura. Twebwe abantu bakijijwe ni twebwe abantu ba mbere tudakwiye guca imanza. Kubera iki? Kuko igihano kituronkesha amahoro caguye ku wundi muntu. Rero uyo muntu caguye ko aracashaka kugira n'abandi neza benshi. Iyo isi iriko iravuma umuntu, twe turi mu bantu batavuma, kuko turazi yuko Imana yacu irashoboye. Ndazi ko ushoboye gukora ibirenze
rero nimugegeze kuraba uyu muntu Paulo ashika Sawuli ashika ishengero rikagira ubwoba, ashika ishengero rigatrambura ngo Sawuli yageze mu bisagara, akavuga ati nzobamara nzobafunga. Ngenda bwiye ngo kuva Bibiliya itangura mu gihe ca Yesu ndetse Herode nta muntu turabona mubi anganya Sawuli, sivyo? Rero Sawuli ariko aramara abakristo, ariko arafata makete ati nimunyandikire je ndabereka. Afise ishaka ry'idini, azi yuko ico ariko arakora ari ukuri, aranka abantu bariko barakizwa, aranka abantu bavuga ko Yesu ari we Mesiya, kuko abayuda twe nitwemera ko ari we Mesiya. Izi ni inyigisho z'ibinyoma, jewe sindabareka, nimunyereka aho bari. Umunsi umwe bafashe Stefano, nababwiye mugende musome guhera chapitre 6 musome na 7 yose, murabe ingene Stefano yashinze intahe. Stefano yarashinze intahe, aravuga Yesu, aramuvuga. Abantu birabajya mu mutwe bariyagaza, baramurondera ikosa bararibura, baravuga ngo reka basi tumubeshere, baramubeshera yuko yacokoye Imana, bavuga ngo tugende kumwica. Bagiye kumwica abandanya gushinga intahe bagira bamwice. Ariko Bibiliya tubwiye ikintu ciza. Bibiliya tubwira ngo agize gutya abona umwami Imana ahagaze. Mbwira mu nshuti Imana ihagarara n'abashinga intahe vre. Bantu b'Imana ndakubwiye ngo ni wahagararana n'Imana izohagararana nawe. Yesu ashimwe cyane. Kuko ivyo ushingira intahe n'ukuri, rero igomba kugaragaza impande yawe yuko ivyo uri kuravuga ari ukuri, kugira ngo abantu bizere ico uri kuravuga karico. Aravuga ngo mbonye Imana ihagaze, ngo mbonye ngo umwami Yesu ngo ahagaze iburyo bwa data. Haleluya. Mama. Bibiliya ivuga ngo aba bantu noneho ngo ibisazi bicara bafata ngo baca baramukwega. Baravuga ati ubu rero kasaze tugiye kumwica, ariko yongera ko nibindi ebana uwa uravyumva ngo bamushira impande, ngo batangura gutera amabuye. Ariko urabizi Bibiliya yatubwiye ngo baramuteye amabuye gushika naho bakura impuzu, ngo bakura imitamana yabo bayiterera hasi, ngo bamutera amabuye neza. None abantu bari mu mubiri bakavuwa, baramutera avuga ati ndabona ahagaze. Baca barongereza ko barondera manini. Hari igihe urondera gutera ibuye ukaribura muri region no muri miliyo, uri mu kavuga ati ndari kure he, ngo baramutera uravyumva. Ariko ngo impuzu zabo bari bazitaye ku birenge bya Sawuli. Sawuli ariko araraba ngena agatipe gapfa gahagaze, avuga ati Yesu ni muzima, mwarisha bavugishwa, nawe mwaramwishe, ari we Imana yari yaravugishijwe. Uwo Imana yari mubabwiye kuva kera yuko azokwicara ku ntebe ya Dawidi. None rabi byose byarashitse, ariko mwebwe ntimwaretse gusesa amaraso. Nabone baba ngo turagukwica, nako ati arabandanya arashingira intaho kugira neza ku Imana. Baramutera amabuye. Sawuli ari ngaho, ariko ngenda kugira ikintu kimwe muntu w'Imana. Sawuli ahejeje kubatema n'ubwo rupfu, hari ikintu catangwe koreka mu buzima bwiwe. Kubera iki abantu b'Imana? Umuntu mu buzima arashobora kugira ishaka rikava ku idini, umuntu mu buzima arashobora kugira ishaka rikava ku giceri. Amafaranga umuntu yinjiza yo mutera gukorana ishaka, sivyo? Mukabona umuntu afise ishaka ariko agirishijwe ishaka nakaza kwinjira. Ariko Sawuli hari ikintu cyako kiraba mu mutwe wiwe. Yari karabona umugabo ataco vyo mutwara kwihorera, ariko bariko bicisha amabuye avuga ubwizigwa bw'Imana. Sawuli aramuraba, aravuga ati jewe ndafise ishaka ryo kugwanya aba bantu, ariko sinibaza yuko ishaka mfise ryo kugwanya aba bantu ryonshikana ku rugezo aho mpfa banyicishije amabuye nshingira intaho uwo mwami. Sawuli aravuga ati byari byose hari ikintu kidasanzwe, hagomba kuba hari ikintu kidasanzwe muri aba bantu, hagomba kuba hari irindi banga muri aba bantu, hagomba kuba hari ikindi kintu kimotiva aba bantu, kirarengeye ivyo numva, kirarengeye ishaka risanzwe, kirarengeye ibi nibi, kirarengeye sindabona. Reka ndabwire abantu b'Imana, ishengero ryagwiriye kubera abagiye bavuga ubutumwa barabica. Uko babica, bamwe ngo babahaye intambwe zikabatabura muri spectacle, ariko uko zaheza kubatabura bakivuga ngo Yesu, vyatumye amahanga menshi ukumwe yapfa hakizwa amajana. Ishengero ryakujijwe n'ubushizi bw'amanga bw'abatemwanya. Ishengero ryagwiriye mu maraso y'abatwitangiye imbere. Yesu ashimwe cyane.
iyi ndirimbo twaririmbye y'umugabo aririmba ngo Yesu ndagukunze rwose ndakwihaye. Murazi Intahe y'iyi ndirimbo ingene uyu mugabo bamubwiye kwihakana Yesu akavyanka muri bajya abantu bo mu minjana vya mbere. Uravyumva? Bakamuhamba n'abana biwe. Sivyo? Basuka kwivu mu kinogo, abana bato bato aribo bagenda barapfa bwa mbere barindiriye ko yihakana Yesu. Nawe araririmba iki gice c'indirimbo. Aravuga ngo niyo nzoba ndiko ndapfa, nzokubarira nti ntaho nari nigeze kugukunda nk'ubu. Aba bantu barateye abantu gucanganya ikigo. Aba bantu barateye abantu kuba konfu. Bigenda gute ko umuntu yokunda Imana yiwe kugezaho? Aha niho bantu b'Imana ugera ahantu mu buzima bwawe abantu bakabona yuko wewe ntiwagumbiriye idini, utegeza ko wagumbiriye ikintu ca vrai. Kuko idini riri superficiel, ariko Imana irashika ibwira mu mitima yacu ikaduha impamvu zo gupfa kandi tuyipfira. Abasi nk'aba bajiyade bo muri iyi myaka bakora ibikorwa byo kwituritsa kuko bagira baje kuronka abadada bari vierge 12. No, aba anya ibi inya ntibabikoreshwa n'umuntu agenda akamanipira abana mu mashuri batazi ibintu, akabafata bari faible canke abana b'imfuvyi canke abantu bafite deséquilibre, akabamotiva kuja kwituritsa mu izina ry'Imana. Oya, mwebwe hari umuntu yakumanipira kugira ngo ukizwe. Wari umuntu duhora tukuzi iwanyu mu duhora tugusanga ahantu ngo reka ndakubwira ibi twavyakiriye batarinze kutumanipira, ariko batubwiye kugira neza kw'Imana n'imbabazi z'Imana twagiriwe ku musaraba. Iki si objet ya manipulation. Hari impfu zitandukanye. Bona sifuwe sana. Haleluya. Hari impfu zitandukanye. Ariko ngenda kubwira ngo Paulo amaze kubona, Saulo amaze kubona ingene Stefano apfa, aravuga ngo aha anya hari ikintu kidasanzwe. Imana nayo iravuga ati sha uyu muntu mumwisha nshingira Intahe, ariko bitebuke wowe Sauli ugiye guhura nanje. Kuko ishengero wahagurutse kugwanya niho rigwanya nk'iritagira umutwe, niho rigwanya nk'iritagira nyenejyo. Ngiye kwihagurukira. Igihe Imana yahura na Sauli, ntiyamubwiye ngo Sauli ngo kuki wishe Stefano. Ariko yavuze ngo Sauli, pourquoi me persécutes-tu? Kuki umpama? Sauli arabaza Yesu ngo none wowe urindega nani? Wowe urindega mwami wanje, urinde? Kuko iyo nza kubona ingene usa n'ingene umeze Yesu no gupersekita toya. Igihe wabikoreye bajya bose bato badasa neza, bajya barabanje agent banje, ariko nye nishengera arahagurutse kugira ngo ari defende. Wowe c'est quoi? Genda kubwire ngo Sauli amaze gukizwa, genda muje muri Google murabe voyage za Paulo. Yagize voyage zine. Yavuye muri Asie, ashika muri Europe, aja mu Bugiriki, aja Syria yarayikoreyemo. Gendura ama voyage ya Paulo amaze gukizwa, nawe yakira ryashaka rya vrai rivuye kuco muhemu yera akora. Aravuga ati sino kwicara ngaha, agenda mu isi yose, agenda mu mahanga. Ngenda kubwiye ngo igihe abaroma bariko barubaka amabarabara n'ama infrastructure yo guposeda no kuganza kugira ngo empire romain ikomere, ishiki ikomeye, bakubaka amabarabara n'ubwato n'amayira kugira ngo bashobore kugenda kuganza. Ayo mayira nyene abaroma bubatse niyo mayira Paulo yafashe kugira ngo acikisha amayira yo gutwara ubutumwa bwiza, agira access ku bihugu igihe abandi batari borohewe, ariko aprofita expansion ya empire romain kugira ngo atware na wene empire yiwe, the kingdom of God. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amabarabara y'abaroma yacitse amabarabara y'ubutumwa bwiza. Amabarabara y'ugutegeka kwa Rome yacitse amabarabara y'ugutwara ubutumwa bwiza ngo bushike ku mpera y'isi. Ariko uyu mugabo yagize ingendo, akagenda izingendo, yavuye he? Yavuye mu bise, yavuye muri témoignage y'umukristo yahagaze aravuga ati Imana ndiko ndababarira. Reka ndakubwire ngo Intahe yawe izovyara abantu bakomeye mu bwami bw'Imana. Intahe yawe izovyara abantu kirumara mu bwami bw'Imana. Ndavuze ngo Intahe yawe ishobora kuvyarira abantu badasanzwe Afrika. Reka nabwiye Intahe yawe ishobora kuvyara ibigatanya muri Kristo Yesu. Uyu muti parantangaza Paulo yarasirikiye gabasha, yarayerereye. Umunsi umwe nzokukorera projection basi ngaha murabe kuri ekran, murabe umuntu umwe ahantu ashobora guca n'ahantu ashobora kugenda. Ndavuze ngo reka mu izina rya Yesu Kristo
nimba uno munsi internet iriko iraducikira igikoresho cyo gutwara inkuru, ndavuze ngo na wewe sindakubwiye ngo koresha amayira y'abaroma, ariko koresha internet uvuga ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo bwa message bw'uburofa mu bukure muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Muvuge ukugira neza kw'Imana aho mushoboka, aho mushobora gushika, kuko ba Paulo bagiye kuvuka biciye mu kanwa kawe, ba Yetiro bagiye kuvuka biciye mu kanwa kawe, abakozi bakomeye bagiye kuvuka biciye mu kanwa kawe. Ntimuprive abantu ubwiza bwo kwapartena ku bwami bw'Imana kuko mwacereje canke mwacecetse. Ariko ndavuze ngo nimba hari Imana ikirakora mu buzima bwawe, nimba hari fidelite y'Imana we experimenta, nimba hari ubushobozi bw'Imana uri kuri experimenta, ndakwinginze ngo ducike ishengero muri uyu mwaka ridahoze. Haleluya. Ndasuye kurangiza avuga ngo va muri mode silence mu izina rya Yesu. Haleluya. Ariko utangaze ibikorwa Imana yakoze kugira ngo abantu babone conviction, babone ubushizi bw'amanga utangira mwico kintu. Reka ndababwirega abantu b'Imana, hari umuntu yigeze kubivuga ngo asinzi wariwe, mwisi abantu bose barondera Imana. N'umuntu ariko ararondera amafaranga cyane quelque part ashaka Imana. Umuntu wese afise icyo ahurumbiye ariko arondera Imana imumara inyota. Ndavuze ngo reka wewe ucike akanwa, ucike igikoresho cyo kumara inyota y'abari mu isi kugira ngo bamenye Imana yawe ivyo iriko irakora, hama nabo bagaruke bayihindukirire bayizere ku bwawe. Wese ashimwe cyane. Haleluya. Ndarangije vuga ngo muri uyu mwaka wawe wo gushinga intahe witegurire kubona kandi wihe strategy, usenga Imana uyisaba ubwenge, ariko ninde agomba kumenya aho, ninde agomba kumenya icyo Imana ikirakora mu buzima bwawe, ninde wogishikanako. Bantu b'Imana ivyo ntibishoboka, nico gituma ndashaka gusenga uyu munsi kugira ngo Imana idushire mu iyo nyota. Yesu ashimwe cyane. Sindababwiye ngo nimugende babatera amabuye kuko bamwe nta nivyo mwogira, sivyo? Ivyo Imana hari umuntu avuga ngo none ngo wewe ngo ukwemera gupfira Yesu, ngo ukwemera ko bagutera amabuye. Ntavyo nzi. Kuko abantu bashaka ko tureponda matematikuma. Reka nakubwire, Imana itanga ubuntu bujaye naho uri kuraca. Munsi bazoba bagira bayantere niho nzomenya ko no bishobora. Sivyo? Ayo ko batarayantera ntubimbaze, sivyo? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana ya Stefano yamushoboje nawe yogushoboza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero uhitemo muri uno mwaka uvuga uti Imana ndagiye gukora ikintu gishasha. Ndagukunda nagukurikiye, ariko Mana mpakaryo mvuge kugira neza kwawe, nshingire intahe izina ryawe. Imana ibahezagire. Amen. Mwashobora kuvyaguruka tugasenga. Haleluya. Haleluya. Tugiye gusenga dusaba ubushobozi bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ni bande bashaka kwakira ubushobozi bwa Mpwemu Yera kuri uyu munsi bwo gushinga intahe, inkomezi. Inkomezi nta kindi nshaka gusaba, ndashaka gusaba inkomezi. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Munyumvirize neza abantu b'Imana, ndangiza mvuga iki kintu. Mwarabayeho muri 2014 mwiteze multiplication, sivyo? Duhora tubaho kandi n'ubu turiteze ibitangaza, sivyo? Ariko reka ndababarira ikintu kimwe. Genda uvuga uti mu mutima wanje uyu mwaka ndahisemo gukorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Dushaka ivya dukorera, ariko ubu natwe turaronse ico tugiye kumukorera, juste kumushingira intahe. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Ni watangura kubona ico uri kuramukorera gitanguye kuzana ivyamwa, uzogenda uryoherwa. Ntushobora kwibaza abantu ushingira intahe ukamubwira uti uravyumva Imana irakiza ingwara, akavuga ati nsengera, ukamusengera akagaruka akavuga ati je nakize kandi ashaka gukurikira iyo Mana yawe. Bantu b'Imana ndagomba kugira ngo Imana idevelope mu ishengero ryo mu bihe vy'iherezo, Imana idushire mu mutima wo gukunda ubwami bw'Imana. Iyi minsi twarabwize confusion, Satani yaratuvangiye kuko yaduteye kugereranya ivy'Imana n'ivyo dushaka kuronka. Ndasenga uyu mwaka ngo icifuzo cyo kubona umugisha gw'ibintu bifatika ntikirengere mu buzima bwawe, ico mupfana n'Imana ata bintu birimo. Amen. Aho vuga uti Imana ivyo wakoze birahagije kugira ngo ndabimenyekanishe, ivyo wakoze birakwiye kugira ngo ntibinyegezwe, reka mbwira umuntu anyegereye. Yesu ashimwe cyane. Imana ikumpere ubwenge ku kazi kawe.
Imana ikumpera ubwenge kuri abapartenere bawe ba business. Narabonye abakristo bagomba gukora business agafatana n'abantu ariko ntudefinise uriwe. Ukavuga ati je ivyo ntavyo nkora, je ivyo ntavyo nkunda. Ukinyegeza bikakuzanira gutobora ngo uvuge ngo je ndizera Yesu. Reka gutinya kubwira abantu ico wewe wemera kugira ngo ntibakwirukane muri bo, ariko babwira ico wemera, babwire tes valeurs. Haleluya. Babwira ico uhagazeko, hama nawe w'Imana ize yerekane ko utazokengerwa cyangwa utazomaramara kuko wayizigiye, kuko yavuze ijambo ry'Imana ngo hahirwa bizigiye uhora. Amen. Tugiye gusenga tudugije amaboko yacu. Haleluya. Ariko utangure kwisengera uvuga uti Imana nyuzuza inkomezi kuri uyu munsi muri kino gitondo. Haleluya. Nyuzuza inkomezi muri salon mwihema ryanje ntangure kugushingira intahe. Nyuzuza inkomezi mu kazi kanje ntangure kugushingira intahe. Nyuzuza inkomezi mu bo dusangiye ibi nabijya nshobore gushinga intahe. Mana uzana umutima wanje kumva no gushingira intahe. Mana birashoboka ko ntakigukunda bikwiye. Mana birashoboka yuko numva umenga naravangiwe, ariko ndansi ikinyoma ca Satani gishaka kumfatanya cyane kunyereka ko agakiza gusa ari gutonda mu bikorane no kuja mu rushengero. Ariko Mana waduhamagaye ngo tuvuge ibikorwa byawe bihambaye. Mana ndagomba no musi muri kino gitondo kumera nka Mose, ndagomba muri kino gitondo kumera nka Stefano. Abantu Mana batagize isoni yo kuvuga ubukuru bwawe, batagize isoni yo kuvuga ibikorwa byawe. Mana ndagomba gushinga intahe, ndagomba kuvuga ibikorwa byawe, ndagomba kuvuga ubwizigwa bwawe ku batakuzi, ndagomba kuvuga ingene uri mwiza, ndagomba kuvuga ingene uri uw'amahoro, ndagomba kuvuga ingene uri umukunzi wanje, ndagomba kuvuga ingene mfise ivyizigiro, nta bwoba bwa kazoza mfise. Niyo ni intahe ufise. Abandi bantu bishwe n'ubwoba, abandi bantu batekewe n'ubwoba, ariko wowe uraremeshejwe n'Imana. Bwira abantu igituma uremye, bwira abantu igituma utekanye, ubabwira uti hariho Imana, hariho Imana, hariho Imana nizigiye, hariho Imana nakurikiye. Haleluya, 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 haleluya. Oh mpwemu yera aho kwita umutima wawe, mpwemu yera fata ivyiyumviro vyawe. Oh reka mu mahema yawe intahe y'Imana yumvikane, reka mu mahema yawe ntihavugirwe abantu, reka mu mahema yawe ntihavugirwe politiki utazi no gukora, reka mu mahema yawe ntihavugirwe ivyo utazi, ariko reka icuzo kivuge. Bimwe urabizi ariko ntavyo uvuga, ariko reka mu mahema yawe utangure kuvuga ico uzi. Reka akanya kose Imana izoguha ko kwicarana n'umuntu ari uwo muri famille, ari uwa hafi yawe, ebana amasaha ntahere utamubariye, utagacishijemo yuko Imana yakugiriye neza. Mbega hari ubwizigwa bw'Imana wabonye uyu mwaka, mbega hari ivyaciyemo mu mwaka uheze, mbega hari ivyakoretse. Reka kubihora, bibarire mu ikoraniro ry'abera, bivugire mu rushengero, bivugire abakwegereye, bivugire mu muryango wawe, bibwire babandi bakubonye mu cago, ubabwire uti vya bindi mwambonamwo, wa undi Farawo nari narahunze, abana nkabita ba Eliyezeri, ubu unyi Imana yamaye kumunesha. Hari ikindi gishasha Imana yakoze, hari ikindi gishasha Imana yakoze. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh mpwemu yera ndaguhamagaye muri kino gitondo, mpwemu yera ndaguhamagaye muri kino gitondo, mpwemu yera ndaguhamagaye muri kino gitondo, mpwemu yera ndaguhamagaye muri kino gitondo. Mpwemu yera wuzura ishengero, mpwemu yera wuzura abagabo n'abagore, mpwemu yera wuzura umuhungu n'umukobwa bari hano hantu. Ndavuze ngo ubushobozi bwa mpwemu yera bumanuke, ndavuze ngo inkomezi za mpwemu yera zikubeko, ndavuze ngo kugira neza kwa mpwemu yera kukubeko, akongera ubushizi bw'amanga, akongera ukubahuka, akongera urukundo, akongera kubivuga. Uzomere nka wa muririmbyi, aho uzovuga uti ndabivuge hose, ndabuvuge hose, ndabuvuge hose. Reka uzoshinga intahe mu gihugu no hanze y'igihugu, reka uzoshinga intahe mu bisagara no mu misozi, reka uzoshinga intahe. Oh haleluya, 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 haleluya. Urashaka kuvuga uti mpwemu yera uzuza ubuzima bwanje muri kino